Reka twaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Turashima Imana iduhaye aka kanya ngo tube turi hano aho twiteguye kumva icyo Imana yaduteguriye ku munsi uno munsi. Kubona jewe nawe we twaje hano Imana ikadukura hariya mu mihana turi tugashika hano atankomezi zacu twakoresheje ari ubuntu bwayo gusa, ni Imana yabikoze. Reka iyo Mana yacu tuyikomere amashyi yemwe. Ku mazina nitwa Bukene Dieudonné, ndi umurongozi w'ishengero mfatikanije n'abandi kandi nsanzwe ndi umwana w'ishengero. Ndashima Imana cyane ko uno munsi Imana yabikunze ngo mpagarare hano aho twari mweshejwe n'amajambo bene data baciye hano batubwiye, baremesheje imitima yacu, aho batwibukije ko mu rugendo turimwo hari ibibazo bigenda bitwizingirako, hari ibyaha bigenda bitwikurikiza, tukagira ingorane, tukagira ibitubuza, kandi ivyo nta wundi abikora, nta wundi abirungika ngo biduteshe urugendo, ni Satani. Imana idufashe cyane. Uyo n'umwansi w'abizera, n'umwansi wacu, niwe atuma ibibazo yisuriranya kuri wowe na jewe, hanyuma bigatuma ducika intege mu rugendo, kumbure tukihebura. Mugabo kandi bene data baturemesheje batubwiye bati naho hariho abantu bavuga ko bitokunda, naho hariho abantu bavuga ko atacuzovamwo, naho hariho abantu bavuga ko atawuzoshika, ariko twizera Imana niyo ishoboye, izotugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Nagomba tuvugane amajambo y'Imana kandi Imana yashize ku mutima wanje, amajambo agize iminsi yafashe umutima wanje, aho kenshi abantu Imana yanyigishije ko si uno munsi gusa, ni mu gihe cya kera, ni mu gihe cya Kristo, cya Yesu kuza mu isi, hari abantu babona ko bobo imbere y'Imana bameze neza, bagenda bagororotse. Mugabo kandi no mu gihe cy'ubu namye ndabo ko tumeze, nsanga biragoye ko umuntu amenya ko mu mutima bishobora kumugora cyangwa we akora icyaha. Imana idufashe cyane. Mu rugendo turimwo, turi mu isi y'ivyaha kandi yambaye umubiri, aho kugira ngo dutere intambuko mu bikorwa turimo canke mu rugendo turimwo, bisaba ko tuzigamwa n'Imana ikaturinda, ikatuzitirira ku munsi ku munsi. Iyo Mana ikagenda ikadutabara gutyo. Urufatiro nashize Imana yashize ku mutima wanje ruvuga ngo uko umeze Imana irakwemera. Baza umutima wawe uko ugenda, uko ukorera Imana, mu vyo uvuga, mu ntambuko zawe, by'ukuri uko umeze Imana irakwemera. Urufatiro hama cyavuga ati baza umutima wawe. Turi kumwe hano rero, ufise uko umeze mu buzima bwawe bwa misi yose, kandi muri uko umeze nyene urafise uko uvuga, urafise ingene witwara. Warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza n'ivyo, mugabo kandi mbega umeze nk'uko ijambo ry'Imana rivuga? Mbega uko umeze, uko witwara mu bikugize, uko uvuga, Imana irakwemera? Nuru rufatiro Imana yashize ku mutima wanje. Tumusabe mukozi w'Imana Aruno bamuhe microphone, ndagomba ze kudufasha mu kudusomera imirongo iza kudufasha, kandi turafata umwanya wo kuyivuga ko bike mu byo Imana yashize ku mutima wanje, kumbure biraza kudufasha, bize kudutabara. Reka dusome amajambo y'Imana
ari mu butumwa bwiza bwa Matayo, arasoma ahereye ku gice c'indwi, ahereye ku murongo wa mbere ashitse kwa gatandatu. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 7:1 gushika kuri 6. Turamuhaye ikaze. Ntimugahinyurire mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa. Kuko uko muhinyura abandi ariko muzohinyurwa namwe, kandi ingero mugeramwo muzoyigererwa namwe. Urabira iki akabango kari mu jisho rya mugenzi wawe, kandi inkingi iri mu jisho ryawe ntuyitegereze? Wobwira ute mugenzi wawe ati zana ngutosora akabango kari mu jisho ryawe, nawe ufise inkingi mu jisho ryawe? Wandyaryawe, banza witosore inkingi iri mu jisho ryawe, uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenzi wawe. Ivyera vy'Imana ntimukabihe imbwa, kandi imaragarita zanyu ntimuziterere ingurube, kugira ngo ntizisihonyange n'inzara zazo, maze zikabahindukirira zikabatabagura. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Izi nkuru n'amajambo abafarisayo bavuze, ni ingene bitwara hageze imbere y'ishengero, hageze imbere y'abantu, kuko bari abantu bakuru. Aya majambo batera ibibazo Yesu, baramubaza. Yesu ariko arigisha, bashaka kwerekana ko bobo basanzwe bagororotse, basanzwe ari abantu beza. Imana idufashe cyane. Yesu Kristo niwe yavuze aya majambo, ahabo icari kibagize mu mitima. Baraba ibyaha by'abandi, bo ntibiraba. Baraba uko abandi bameze, bo ntibaraba uko bameze. Kristo Yesu bavuga aya majambo, we yarabona ibiri mu mitima yabo. Arabona ko aba bantu, aba bafarisayo, aba banyabwenge b'ibyanditswe, ibibagize kwari uguhinyura abandi. Imana idufashe cyane. Bwari ubuzima barimwo, ubwo natwebwe canke na wewe ushobora kuburimwo. Mu buzima turi mu miryango canke mu gihugu canke mu ishengero, hariho abantu uriko urabitegereza neza, ariko aravuga ingendo ziwe, ariko aragenda, umubona ko wewe asanzwe agororotse, kandi ugasanga arabivuga, kandi ugasanga aravyiyemerako. Imana idufashe cyane. Bene data b'abafarisayo niko bari bameze. Kristo rero aravuga aya majambo kuri bo, arababwira ati ibyo bintu nimubireke, mureke guhinyura abandi, kandi namwe ubwanyu mu mitima yanyu murabahinyuwe. Imana idufashe cyane. Arababwira gerageza mu byo mukora, mwebwe mumenye ko na mwebwe mushobora gukora ivyaha, kandi mwibuke ko nkuko tubisaba mu ijambo ry'Imana, abo ntibemera Kristo, ntibemera n'icyamuzanya. We yari yaje mw'isi ngo aje gukiza twebwe abari mw'isi, twebwe abari mu vyaha, twebwe abari gupfa rubi. Kristo araza ngo apfe kubw'ivyaha byacu twari twarakoze, ngo turonke gukira. Imana idufashe cyane. Nukuvuga ariko arigisha, ariko aragendagenda, ntibemera ibya Kristo, kuko babona tuyu aze kudukura ku byagezwe byacu, aze kudukura uko tumeze, aze kururutsa icyubahiro Imana yaduhaye. Rero mu bibagizebo kwari uguhinyura abandi. Kuri uyu murongo wa 3 twasomye, havuga ngo urabira iki akabango kari mu jisho rya mugenzi wawe, ngo kandi inkingi iri mu jisho ryawe ntuyitegereze. Imana idufasha cyane. Bene data, aha mubona biragoye. Imana igikoze igitangaza wewe na jewe, igafasha umutima wawe cyangwa ikamfasha, imbere yuko ntera
ndaba inkingi canke nagirije icyaha mugenzi wanje jewe nkabanja kwiraba nukuri Imana ibikoze ibitabaye umutima wanje. Imana idufashe cyane. Mugabe bigize abantu n'ivyari bibagiza ababene data b'abafarisayo kwari ukuraba uko bene data uko abandi bitwara, ntibarababo baraba uko bene data bifata, bo ntibabanza kwiraba. Imana idufashe cyane. Yesu arababwira ati yaba mwamenye uko ndabazi, yaba mwari muzi uko mumeze, urabira iki akabango kari mu jisho rya mugenzawe kandi nawe wewe ubwawe utabanze kwimenya uko umeze. Urufatiro twavuze ngo uko umeze Imana irakwemera. Imana idufashe cyane. Birashoboka naha twicaye, urabona aha twicaye hashobora kuba hari uwo mwicaranye ariko aravuga ati wewe mugabo aya majambo avuze ati none wewe uri kuravuga wewe. Urufatiro ruvuze ngo none wewe uko umeze Imana irakwemera. Imana idufashe cyane. Nashaka tumenye uko tumeze, nitube nk'aba bene data, kuko inyuma yuko tumeze tutameze uko Imana igomba, urubanza ruri kuri twebwe. Imana idufashe cyane. Bari mu makoraniro Yesu ariko arigisha, batera intambuko n'ivyubahiro vyabo n'ibikanzu bambaye n'ivyo bishishiriye, bashaka kwerekana ko bo ari beza imbere y'abantu. Imana idufashe cyane. Bari bafise ivyubahiro, bari bafise ivyagezwe bagirako, abantu babona ati bajya abantu bo nta vyaha bakora. Kandi rero twabisomye mu ijambo ry'Imana ngo barubahuka bakabivuga. Kristo rero aca babwira, wewe na jewe uru rufatiro rwatubwiye ngo uko umeze, uko ugenda, uko wifata, mbega Imana irakwemera. Imana idufashe cyane. Bisaba ko jewe na wewe tubaze umutima wacu, umwe wese yirabe yibaze. Ntibisobanurwa ko kuko turi mu isi dushobora kugenda atabyaha bishobora kutwizingirako. Turabisoma mu ijambo ry'Imana kuko turi mu isi y'amarushwa, isi y'ivyago. Mugabo imbere yuko tuvuga ko turabanaka, imbere yuko tuvuga ko tuva hanaka, imbere yuko tuvuga ko turi abantu bo hejuru, imbere yuko tuvuga ko tuva mu miryango imeze neza, tubanze twirabe mbega uko tumeze, mbega uko tuvuga. Imana iratwemera. Dusaba umukozi w'Imana kandi yongera dusomere amajambo ari mu umukozi w'Imana Paulo yandikiye Abaroma igice cya 2, asoma umurongo wa 1 n'uwa 3. Amajambo umukozi w'Imana Paulo yandikiye Abaroma igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 3. haravuga ngo nico gituma utagira ico wireguza wewe muntu wese uhinyura uwundi, kuhinyura uwundi uba witsindishije, kuko wewe umuhinyura ukora bimwe n'ivyo akora. 3 avuga ngo wewe ga muntu uhinyura abakora ibisa bityo nawe ubikora, mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza rw'Imana ica? Imana idufashe cyane. Umukozi w'Imana Paulo arabandikira bene data, arandikira ikete, arabandikira Abaroma, arababwira nico gituma wewe utazogira ico wireguza. Wewe wagiriza icyaha mugenzawe, wewe upfuvyuvuze nawe mu mutima wawe, nawe ari kumeze. Ngo imbere y'Imana witeguye kuzocibwa n'urubanza, kandi urwo rubanza ruzogutsinda. Imana idufashe cyane. Ruzogutsinda by'ukuri. Ijambo ry'Imana rero ritubwira yuko jewe na wewe, aya majambo avuga ngo wewe na jewe
imbere yuko duhinyura abandi twirabe ko tugororotse, twirabe ko tugenda uko Imana igomba, twirabe ko dutunganye, hama tuje twirinda gupfa ibyo tuvuze. Imana tubabarire cyane. Baza umutima wawe ati by'ukuri Imana we uranzi, raba mu mutima wanje, ubwo ngenda nk'uko ijambo ryawe ribivuga. Aha umukozi w'Imana Paulo kuri uyu murongo wa 2 ku mutwe w'amajambo uvuga ngo abayuda nibo ngo nabo gutsindwa n'urubanza nk'abandi. Urumva nukuvuga nabo nyene barakora ibyaha. Imana tubabarire cyane. Nabo nyene barakora ibicumuro nk'uko natwebwe hano no munsi, naho turongoye abandi, naho turirimba, naho duprotokora abandi tukabicarika, naho dutegura aho bicara, dukora ibyaha nk'abandi. Niko ijambo ry'Imana rivuze, dukora ibyaha nk'abandi. Ngo tugerageze rero ingene tugenda, twirabe kw'Imana mu byo tukora Imana itwemera, bizotuma mu byo dukora ni mu byo tuvuga tudatsindwa n'urubanza imbere y'Imana. Wewe rero ukora uko, wewe ugenda uko, wewe mu byo ukora ubona ati jewe aha ukomeze nta cyaha nkora, Imana yiteguye kukugaragaza no kugushira ahantu habona. Menya ko umutsindwa imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. Umukozi w'Imana aravuga kuri uyu murongo wa 3, avuga ngo wewe ga muntu uhinyura abakora ibisa bityo, nawe ubikora mbega wiyumvira yuko uzokira urubanza Imana ica? Aha ndiko ndavuga ya majambo, hari igihe wiyumvira ko ijambo ry'Imana riturekurira kugendera muri ibyo byaha no kugenda uko Imana itagomba. Oya, biragatsindwa biragahera. Mwisi turi n'amarushwa, mwisi turi n'ibibazo, mwisi hari umwansi abana natwe ku murango no mwijoro, mwisi hari umwansi atugirira nabi, atubako, adashaka ko dutekanirwa. Twebwe abizeye Kristo, twebwe abamenye Imana, icyakora uwo mwansi ashaka kutugumiza muri ivyo vyaha. Imana idufashe cyane. Uyo atuma jewe na wewe, iyo hari ijambo ririko riratwagiriza ingene twitwara, atuma wewe na jewe dukomantara imitima, ukamenga ivyo vyaha twobigumamwo, twobigenderamwo. Ukaza wumva nakavuze ati wewe wakoze icyaha, ukamenga wovuga aha ndahindukije wumve sinshaka gushigikira ko icyaha tukigenderamwo kandi ijambo ry'Imana ritakwiye kutumoreka, hanyuma ngucihane. Hari abantu rero hano, hari abantu mwisi, hari abantu mu miryango, hari abantu ingene tugenda, naho aba yakoze icyaha mugenzi we akamubwira ati wakoze ikitari cyo, atacemera. Hakucihana avuga ati we nawe ukora gute? Wewe hirya yejo ntiwakoze ibi, wewe kundwiza ntiwakoze ibi. Icyo ni igikorwa cy'umwansi gituma jewe na wewe ijambo ry'Imana ritagira ikimazi mu mitima yacu, ngo rikwagirize rikwereke ko ukwiye kwihana hari icyaha wakoze. Utanguye kwegana, utanguye kudaca bugufi, utanguye kwishira hejuru nk'ababandi, utanguye kutemera ingorane wagize. None urindiye ko Kristo ari watugaragaza? Erega Imana irihoreye mugabo iriho. Ubuzima bwawe bufise mu kiganza ku murango no mwijoro. Itavuze ati vyuka ni wovyuka, ntaco woyinyegeza, nta na kimwe. Niziga mu bugingo bwacu. Nta mwanya dufise twebwe abizeye
bwo kwemera guhagarara mu byaha no kubigenderamwo, mu gihe ijambo ryayo ririko riramureka rivuga ati tandukana n'ivyaha, nawe ukaca uhindukiza ati weho kubikora. Nta mwanya dufise. Abantu mu isi turihagararako tukanka kwihana no kugendera ijambo ry'Imana rivuze, kubera kwihagararako, kubera kuvuga ati hano bamaramaye je kangiririwe wagenda gute. Ijambo ryayo rivuze ngo nawe akora ivyo siwe witeguye kumuhana. Ijambo ry'Imana rivuze ngo Imana yo nyene niyo yiteguye kumutsindisha. Imana idufashe cyane. Abo bafarisayo abanyabwenge b'ibyanditswe barabigendera mwuko, mugabo Kristo we niwe yababona ko ari indyarya, niwe yabona ko ataco bamaze, niwe yabona ko bishira hejuru. Mugabo uno munsi jewe na wewe nitwumvisha ijambo ry'Imana ritubwira nimba hari kibi twakoze, ijambo ry'Imana rikatumoreka, nitwifate magabo ngo tuje mu bindi, tugira umutima wo guca bugufi no kwihana, twumvisha ijambo ryayo ryavuze, kugira ngo jewe na wewe duhinduke. Imana idufasha cyane. Turangirize kuri aya majambo y'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Mukozi w'Imana yongera dusomere, arasoma ahereye ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 11. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice 8, asome ahereye ku murongo wa mbere ageze ku murongo wa 11. Ngomba kuhakura amajambo ashika kuri 3, tuce dufata umwanya wo gusenga. Yesu aja ku musozi wa Elayono. Mu gaturuturu asubira mu rusengero, abantu bose baza ahari, aricara arabigisha. Abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo bamuzanira umugore afashwe asambana, bamushira hagati, baramubwira bati mwigisha, uyu mugore bamuturumbukiye ko ariko arasambana, kandi Mose mu byagezwe yatugeze kwicisha amabuye bene abo. None wewe uvuga iki? Ariko ivyo babivuga ari ukumugeza ngo bamukure ku rwitwazo rwo kumurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoke hasi, maze bakobeje kumubaza arunamuka arababwira ati utagira icaha muri mwebwe naba ari we abanza kumutera ibuye. Asubira kunama yandika hasi, n'abavyumvise basohoka isorosoro. Uhereye ku ukuze ugashitsa ku muto, Yesu asigara wenyene, bona wa mugore yarahagaze hagati. Yesu yunamutse aramubaza ati yewe mugore, bamwe bakureze bari hehe? Nta numwe aguciriye urubanza? Nawe ati nta numwe mugenzi. Yesu aramubwira ati nanje singucira urubanza, niwigire guhera ubu ntuzusubire gukora icaha. Imana idufashe. Imana idufashe cyane. Aha tubona inkuru zikomeye cyane. Kristo ariko arigisha. Twabonye ingene bene data, abafarisayo, abanyabwenge b'ibyanditswe, aba bakuru baje biruka bamuzanira umugore yafashwe asambana, kandi mu byagezwe bya Mose bagira ko baramubwira Yesu ati umuntu bene uyu afatemwe icyaha nk'iki, nta kindi kwari kumwica, bamwicishije amabuye. Imana idufashe cyane. Twasomye amajambo mu ijambo ry'Imana duhejeje gusoma, twabonye ngo Kristo amaze kumva bamuzaniye izo nkuru, wewe yarazi ko uyo mugore by'ukuri yakoze icyaha cyo gusambanya, kandi yarazi n'abo bafarisayo nabo nyene ko ivyo vyaha babikora babigenderamwo. Imana idufashe cyane. Mugabo bo bibaza ngo n'umuntu asanzwe, ariko Kristo yari Imana. Twasomye ngo yunamika amaso ngo arandika, yandikisha urutoki.
ngo maze arababwira bati none muri mwebwe ko uyu muntu mumuzanye udakora icyaha muri mwebwe naba ari we tora ibuye abanze kumutera. Imana idufashe cyane. Twasomye mu ijambo ry'Imana ngo amaze kuvuga ayo majambo bo nabo batangura kwiraba mu mitima, uyu muntu avuze ibi ni Imana isesa, uwo ari we wese acariraba. Udakora icyaha ngo natora ibuye abanze kumutera. Umwe wese gacabanza kwiyumvira mu mutima. Twabonye ingene babiyumviye, barabura ibyo bafata n'ibyo bareka, bariraba mu mitima yabo, baca babona taha rero twese turahagwa. Imana idufashe cyane. Urufatiro ruvuga ngo uko umeze Imana irakwemera, baza umutima wawe. Hageze igihe nabo babaza imitima yabo, bararaba basanga nabo icyo cyaha baje kurega uyo mugore nabo icyo cyaha bakigenderamo, kibana nabo bama bagikoze. Twasomye mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya gwawe na gwanje ngo umwe wese muri abo bafarisayo ngo atangura kugenda ndogo. Kristo acunamye yagiye kunamuka asanga abo bari baje kumurega bose bagiye. Yesu abaza wa mugore, mbega bamwe bariko barakwagiriza, bamwe bari bakuzanye, bari hehe? Nawe ati sinzobajanye mugenzi, bagiye. Aha ijambo nshaka ko tuhereza ko kandi rikomeye cyane ni iri jambo Kristo yabwiye uyu mukenyezi. Aramwereka ko kugira mu vyaha atari vyiza, aramwereka ko kubigumamo atari vyiza, aramwereka ko kubibamwo bikamuganza atari vyiza. Maze amubwira ati genda, nawe genda, ntugasubire gukora ivyaha. Imana ishimwe cyane. Aha baba bamaze gutera intambo, kumwe wese akagenda, baba bari kurindira iryo jambo rya Kristo, kandi baca bagenda bararyumvisa ati none muri mwebwe udakora icyaha ninde? Natora ibuye abanza mutere. Nukuvuga bakugenda batamuteye ibuye. Bibiliya gwawe na gwanje ivuga ati bose nabo nyene barabanyavyaha. Imana itubabarire cyane. Uno munsi turi hano, hari ibyo Imana yaduteguriye uno munsi. Hari ingene umaze iminsi, hari iyo usanzwe uva, hari ingene wigenza, hari ingene ukora wewe nk'umukristo, hari ingene umeze. Urufatiro rwavuze ngo uko umeze vy'ukuri Imana irakwemera, baza umutima wawe. Nagira ndagusabe muri kano kanya abaririmbyi baduge, ubaze umutima wawe. Hari ibyaha byinshi wagendeyemo, hari uko umeze, hari ingene wifata. Niwagirize mugenzi wawe ntacyo bimaze. Bene data, aba bafarisayo icyerekana ko nabo nyene bagendera muri ivyo vyaha, nta numwe yamuteye ibuye. Icyari gikenewe cyari giki? Kwari uko bo bamenya ko nabo nyene abanyavyaha bakihana. Maze Kristo acagenda abwira uwo mukenyezi ati by'ukuri ko rero bagiye bo, nawe ukawusigaye ngaha, ngire ndakubwire yuko ntugasubire gukora icyaha, niwigire, ariko ikizira ntuzusubire gukora ivyaha. Wewe na jewe rero turi kumwe hano no munsi. Hari ivyaha byakwizingiyeko, ariko navuga wewe wakijijwe, vyakugoye. Nturinde kuraba mugenzi wawe ngo ujye asanzwe akora ibi ngo nanje ngo we kabikora. Baza umutima wawe ati none Imana uraza ukomeze, sese umutima wanje uranyemera, usenga Imana. Ndagusaba uce bugufi, ubaze umutima wawe, usenga Imana. Imana yiteguye kukugirira neza. Birashoboka ko turi kumwe n'umuntu hano yaje kwinjira atarihana, atarizera Kristo. Nagenda kubwira yuko kugendera mu vyaha ari urupfu. Kugendera mu vyaha ko uba witeguye kuja mu rupfu, kandi uba witeguye gutsindwa n'urubanza. Hari ivyo wakoze Imana yanka. Wagendeye mu kaboregwe, wagendeye mu busambanyi, wagendeye mu bikorwa bibi Imana yanka.
uriba, uravuga nabi, uranka aba mu bana, uranka inshuti zawe, uri umurozi. Ijambo rivuze ati kubigiramwo, kubikora ni bibi, genda ntuzusubire kubikora. Muri kano kanya baze umutima wawe ati Mana sesa umutima wanje maze mpinduke, uce ufata ingingo yo kwakira Kristo. Niwe yiteguye kutugirira neza no kubana nawe. Imana ibahezagire kandi yongere ihezagire ijambo ryayo. Abaririmbyi baririmbe, wowe na jewe twiyumvire, hari uko twakoze, dusaba Imana turabe uko tumeze, hanyuma turabe ko twemera. Mugabo kandi kugira ngo twemere nuko tubyihana ibyaha twagiye gukora. Nusanga hari icyo ugiye kuvugana n'Imana, ndagusabe muri ako gacerere ni muri iryo sengesho uce uhagurukira aho uri dusenge Imana. Uhagurukira aho uri dusenge Imana. Uce uhaguruka muri icyo kibanza. Ndaguhaye ikaze utere intambwe ushike ngaha imbere. Aha hari Imana iharira ibyaha, hari Imana itabara, hari Imana ikiza. Utere intambwe ushike ngaha imbere. Akanya ni akanyene aho ugiye kuja imbere y'Imana ngo uvugane n'iyo Mana. Ibyakugoye, ibyagutsinze, ni akanyene. Bishoboka gutera intambuko. Dusaba umukozi w'Imana Ndizeye ashike hano, Jean Claude aca asengera uyu mwana. Wewe wahagurutse tera intambuko hano ushike hano tugusengere. Aha ni imbere y'Imana. Tera intambuko ushike hano.
ariko nawe wumva ushaka rino sengesho utera intambwe kugira ngo dufashanye. Turagomba gusenga Imana, ariko wese wumva twafatikanya muri rino sengesho gushikana kugira ngo dufashanye. Imana n'urukundo, iyi jambo ry'Imana riko riraduhanura abari kugira ngo ntituzopfe rubi canke ngo twisange mu bihano, kandi Imana ari nyembabazi. Gira turonkeje inzira nziza zo gushobora canke yo gushobora kuyegera tukaronka imbabazi, naho twaba twizi ko ubwinshi bw'ivyaha canke abantu hari ukuntu batuzi, ariko Imana yo kubw'urukundo rwayo kugira ngo uko nyene n'ubwo bubi bwawe uze ndaguharire. Turagomba gusenga Imana, ariko kandi niwo bitakunze kwashika hano imbere ugasanga hari ico wobwira Imana, usenga Imana ari imbabazi usaba uzisabe. Imana iduharira ivyaha vyacu kandi ikaduharira itaduharuriye ivyo twakoze, ariko cyane icyo ishaka kuri twebwe nuko twiga kubaho ubuzima buhesha icubahiro. Iyo dusavye Imana imbabazi, iyo yaduhanuye tugasanga hariho byinshi twari twarakoze bidatunganye, biradusaba guca duhindukira tukayisaba kugira ngo tubeho ubuzima buhesha icubahiro. Reka dusenge Imana. Nyene ububasha bwose, Imana munyembabazi, reka tugukengurukire kuri Imana nziza, Imana witwararika abana bawe. Kubw'urukundo rwawe ntiwemeye ko umwana w'umuntu apfa rubi, arico catumye wemera urambara umubiri w'intege nke, urapfa ku musaraba wiremeka ivyaha vyacu, kugira ngo uno munsi twumvise ijambo ryawe tukibuka ko twagendeye kure yawe, tuze kuri wowe uduharire. Reka tugushimire kubw'umukozi warungikanye rino jambo, tugushimire no kubw'imitima hejeje kuryumva. Reka tunakwereke bano bene data bafukamye hano imbere, barafise ivyo bariko barakwereka, barafise ubuzima bagendeyemo batifuza kugumamo, barafise ivyo babayemo bashaka ko bababarira. Reka imbabazi zawe zibagendere, imbabazi zawe zibabonekeko, ariko kandi bakuremwo amajwi abagiriza ikibi. Satani ntaguma batunga intoki abereka ubwinshi bw'ivyo bakoze, abereka ko bamenje, abereka ko bataye inzira, ariko reka imbabazi zawe zibabonekeko, ijwi ryawe ribaganirize, bumve ko ku vy'ukuri uri Imana uharira, naho umwana w'umuntu yoba ari kure gute ushobora kumwiyegereza ukamuhereza imbabazi kugira ngo ashobore kubaho atekanye. Reka umuntu wese ivyo ariko arakwereka umubabarire, Mwami Imana uzobukoze, ariko bashobotse gufata ingingo yo kutabananya ubuzima bw'ivyaha, ubashoboze kubaho ubuzima buguhesha icubahiro, ubuzima bwo kukubera umuco, bwo kubera umuco abandi, ubuzima bwo kukubera abana bakumvira. Mwami Imana uzobukoze. Birashika twaba turi kumwe n'abantu batari bwakwizere bafashe ingingo no munsi, turakwinginze kugira ngo ino mitima yakire, uyisuke ko imbabazi zawe, ubahindurire ubuzima, ubahe kugira intango nshasha, kandi ubahe kugira ubuzima buhindutse, ubahe kugira ubuzima buguhesha icubahiro, kugira ngo intambuko zabo zishobore kumurikira n'abandi bakiri kure yawe. Mwami Imana uzobukoze. Twese nk'ishengero, igihe cyose twumvise ijambo ryawe cyangwa igihe cyose watuganirije mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tugasanga hari icyo twagabitanije ko, uturinde gutunga intoki abandi, ariko duhe guca bugufi kugira ngo twihane, duhe guca bugufi kugira ngo tubeho ubuzima buguhesha icubahiro. Mwami Imana uzobukoze. Reka rero tugukengurukire ko wumva gusenga kwacu, atani ico turasaba ukaba witeguriye kuduharira, kuko uri umugiraneza. Icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.